nashimwe kandi turashimye Imana uyu mwanya mwiza Imana duhaye, kandi shengero ry'Imana tubakeza ko mwibarutse. Yesu ashimwe. Mu mico y'ikirundi iyo umuntu yibarutse hariho amajambo kanaka bahora bavuga. Amen. Ego reka tuvugire ijambo rimwe gusa rivuga ngo murabyara benshi ngo mugire gute mumpe kamwe n'ibindi n'ibindi. Ego Imana nishimwe cyane ishishikara yongera abakizwa mu ishengero. Ubwo nibwo butumwa Imana yadutumye, kandi si twebwe twenyine, na mwebwe ko Yesu yavuze ngo nimugende, si ukuvuga ngo ni umuntu umwe gusa, ni mu bwinshi, nimugende mu mahanga yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Yesu ashimwe. Imana ntibesha, urubanza ruriho. Imana izocira abatumvira ijambo ry'Imana ngo bakizwe. Imana idufashe cyane. Bari hano ku munsi w'ejo twarabahaye intasho, kandi twarabidondoye, ariko kugira ngo tuzigame umwanya ntidusubira kubidondora. Nibyashika mu minsi iri imbere yacu, Imana yongeye kudutuma hano iciye mu bungere bacu, tuzoshishikara kubidondora. Amen. Amen. Duherutse mu munsi mukuru twibuka ukuza kwa Mpwemu Yera hano mu isi. Ukuza kwa Mpwemu Yera hano mu isi yari amasezerano Imana yari yarasezeranye mu isezerano rya kera ibicishije mu musazi wayo Yoweri, igice cya 2 umurongo wa 28. Nuko wari umunsi mukuru mu minsi mikuru Imana yari yategetse ubwoko bw'Imana guhimbaza uyu munsi. Hanyuma turabona abatwitangiye imbere mu butumwa bari mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, niho bashika kuri uyu munsi wa Pentekote. Turaza kuhasoma uyu munsi wa Pentekote twitwa abapantekote. Ishengero ryacu baritaziye cyane, barihaye izina ko ari ishengero rya Pentekote. Bashobora kwibaza, none iryo zina Pentekote rivuga iki? Nagomba ndabigusobanurire muko tubandanya kumva ubutumwa bwiza. Pentekote aho ni mu Kirundi
Gifaransa nuko nyene, ariko mu Giswahili bavuga ngo Pentecoste. Ukumva uvuga Pentecoste uraca umumenya ko Umukongomani cyangwa Umutanzaniya cyangwa umuntu yigeze kuba muri ivyo bihugu bibiri. Pentecoste ariko ni Pentecote. Amen. Iryo zina rero ririmo amazina abiri. Pentecote ni ukuvuga ni mu rurimi rw'Igiheburayo, cyangwa mu rurimi rw'Ikiyuda. Urwo rurimi avuga Pantakote. Panta mirongo itanu niko risobanurwa. Kote ni misi. Ndasubiramo, Pantakote. Kote ni misi, Panta 50. Ni ukuvuga baraharura Abayuda kuva ku munsi mukuru wa Pasika. Baharura amasabato, twebwe tuvuga amahinga indwi kugwiza ndwi ni kangahe? 49. Ni ukuvuga kuva ku munsi wa Pentekote baca baharura iminsi 49. Ku munsi wa 50 niyo haca haba umunsi mukuru Imana yari yategetse witwa umunsi mukuru w'Isago. Umunsi mukuru w'Isago. Iyo minsi mikuru uyisoma mu gitabo c'Abalewi igice ca 23 uhereye ku murongo wa mbere. Ingene Imana yategetse umusavyi w'Imana Mose kugira ngo ashitse icagezwe Imana yamubwiye, abwira Abisirayeli ko hazoba iminsi mikuru indwi. Iminsi mikuru indwi ku itegeko ry'Imana. Iyo minsi mikuru indwi bazohore bahimbaza. Iyo minsi mikuru sinayishize ku rutonde, ariko ubunyene urahasoma urayibona ingene igenda ikurikirana ico gice cose. Rero naho bashika mu gihugu c'i Kanani, iyo minsi mikuru barayihimbaza kuko Pasika niwo wari umunsi wa mbere utangura umwaka mu Bayuda, nk'uko tuvuga bonane canke umwaka mushasha. Amen. Nuko rero uwo munsi mukuru uri umwe muri iyo minsi mikuru, Pentecote. Abayuda rero bari barasabagiriye kuri uyu munsi mukuru baja i Yerusalemu. Iyo bari barasabagiriye mu gihugu baca baza kuri uyu munsi mukuru i Yerusalemu. Bose umuntu wese yitwa Umuyuda cyangwa Umwisirayeli baza kuri uwo munsi mukuru bakaza i Yerusalemu. Baje gute? Baje kuri uwo munsi mukuru kandi barahateba kuko bahamara iminsi indwi biyeza
bitunganya. Muri icyo gihe batanga ibimazi, bagatanga ibimazi, nuko ibimazi byo koswa kubw'ibyaha. Hakaba rero hari umunsi ugira 8. Wari umunsi mukuru rero uhambaye, umunsi mukuru uhambaye. Amen. Uyu munsi mukuru rero duherutse guhimbaza, ariko n'ubu turacyari mu bihe bya Pentekote kuko turi abapantekote. Yesu ashimwe. Yugura Bibiliya zanyu. Tutarasoma ijambo ry'Imana kugira ngo ndabatere amatsiko. Abadane bacu iyo mu Burundi hagati, iyo umushinga nawe yasumye agasuma agafi, abavuga ku bantu baba muri ibi bice birimo, agasuma agafi, agasuma akanyama, agahudane tereka. Umudane avuga ati uyu munsi ko umushinga nawe wanjye yasumira agafi akansumira akanyama, reka ncokore. Numvise tujyana no gucokora mubizi kuko mutwiri twere. Acokoye rero uko yigishijwe akagerageza. Aha mu gisagara umenyereye isuku mwishira ukwayo, ariko iyo ntibashe. Isuku iguma hagati na hagati mw'ifi cyangwa mu kanyama. Iyo umuryango rero yacokoye neza agashyira imbere umushinga ntahe wiwe ibifungurwa, umutsima ngaho, gafika ngaho cyangwa akanyama, umushinga ntahe abonye gusa byonyine n'akamoto agaca atangura kumira amata. Yamaze gukaraba agomba afungure, birashika ko bashobora kumufungurana n'umufasoni wiwe. Ikikwereka madamu ni hano, muvyeyi ni hano, ko wacokoye neza, uzubona umushinga ahageze gufungura akanyama gaheze agaca aho abasuku. Uracuvuguti okay cyayinzi sinaje kubatwereza, ariko ngo baninjire ubutumwa bwiza. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cy'indwi umurongo wa 37 kugeza kuri 39. Abafise Bibiliya nziza ndaniwe ni ku rupapuro rw'123, ariko kuri Bibiliya izo twari dusanganywe urupapuro sinarwibuka. Ndumva impapuro ziracyavuga ziracakumingiriye, ntabwo gusoma warahashitse. Dusome mu izina rya Yesu. Imaze bishaka kuvuga ngo inzuzi z'ubugingo. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari
muri jewe, ariwe unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuga kuri mpwemu uwo abamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Yesu ashimwe. N'aya majambo y'Imana, ijambo duhagararako ni rimwe twasomye harya ku ndanzi y'ijambo ivuga amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo. Twamaze kuvuga ko hari iminsi mikuru Imana yari yarategetse. N'uyu n'aha dusomye n'abonyewe wa munsi mukuru, muri iyo minsi mikuru Imana yari yarategetse. Uyu munsi mukuru witwa umunsi mukuru w'insago. Umunsi mukuru w'insago cyangwa umunsi mukuru w'amahema. Amen, amen, amen. Oya muri benshi umunaniro kuvuga amen. Ngoma maze ndabasaba utafungiye mu gitondo asukuwe hejuru. Nta n'umwe. None rero gerageze mugire urakoze cyane neza niyishi, kuko ngomba amen ibyimushi. Wa munsi mukuru w'insago uri muri ya minsi mikuru nk'uko twamaze kubivuga. Ariko kugira ngo tuhamenye neza, reka tuhasome mwumve ingene iyo minsi mikuru bategetswe n'Uhoraho, ingene bayihimbaza. 23 ku murongo wa 33 kugeza 36, hanyuma turasimba kuri 42, hanyuma kugeza kuri 43. 23 mu gitabo cy'Abalewi, banunga Abalewi 23 umurongo wa 33. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 33 tugeze ku 36, hano duca dusimba 42 kugeza ku 43. Dusome. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli ko ku igenekerezo ry'15 ry'uko kwezi kw'indwi nyene ariho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'amahema. Izobe iminsi mikuru indwi. Ku munsi wo gutangurirako muzokoraniwe no kuba ikoraniro ryera, ntihazongere igikorwa kiruhisha uwukorako. Muri iyo minsi uko ari indwi, uko bukeye muzoshikanire ibimazi bitongorwa n'umuriro. Umunsi ugira umunani muzowugire uwo gukorana kwera, muzowushikanireko ikimazi gitongorwa n'umuriro, rizoba ikoraniro ry'agahebuza, ntihazongere igikorwa kiruhisha uwukorako. Dusimbire 22. Muzongere iyo minsi indwi muri mu mahema,
abisirayeli b'imvukira bose bazoyimare bari mu mahema, kugira ngo ab'urunganwe rwayo uko ruzogenda rukurikirana bamenye yuko natumye abisirayeli baba mu mahema hamwe n'abakura mu gihugu cya Egiputa, ndi Uhoraho Imana yanyu. Nuko Mose amenyesha abisirayeli iminsi mikuru y'Uhoraho ishinzwe iyo ariyo. Yesu ashimwe. Murumvise muri ya minsi mikuru hariho icyagezwe cy'iminsi bategerezwa kumara iminsi indwi. Ku munsi mukuru wose byari itegeko, umunsi ugira munani bagaca bahakoranira ari ikoraniro ryera ryegejwe. Imana ishobora kumanuka ikavugana nabo. Amen, amen, amen yanjye ndayibishuza. Nuko rero murumvise icyo Imana yari yageze ku musabyi wayo, kandi mu isezerano rya kera ntihariho umuntu adashikije icyo Imana yavuze hari icyo yabona. Amen. Kuri uyu munsi mukuru rero hari ibintu bibiri bibuka, kuko ku munsi mukuru wose hategerezwa kuba icyibutso, kwibuka ikintu kanaka kigize uyu munsi mukuru. Hari ibintu bibiri rero bibuka. Icya mbere bibuka ingene babaye mu mahema mu rusago mu gihe baza mu gihugu cya Egiputa. Nta nzu bubaka, ariko baba mu mahema, kubera iki baba mu mahema? Baba mu mahema kuko bari mu rugendo, ntibashobora kubaka inzu ziramba. Imana yabo yari yabakuye muri Egiputa, harashika ari babwira ngo aha muhamara iminsi kanaka, bagaca ihema ry'ibonaniro ry'Imana bagaca babishyira hagati na hagati, bayubaka mu minsi mike nk'uko Mose Imana yari yamutegetse. Bagaca rero mu miryango 12 y'Abisirayeli, bamwe imiryango 3 ikaza mu ruseruko, yindi 3 ikaja mu burengero, yindi 3 ikaja mu buraruko, yindi 3 ikaja mu bumanuko. Aho hari icyo yasobanura. Aleluya, aleluya, hari icyo yasobanura. Icyo nicyo bibuka, ingero babaye mu sago, ingero babaye mu mahema. Ikindi kigira kabiri, bibuka ingene banyoye amazi avuye mu gitandara bari mu bugaragwa. Yesu ashimwe. Imana yabahaye amazi mu bugaragwa, ntihagira amazi mu bugaragwa n'ibiti, mu bugaragwa ubwatsi buhora bumera hariya mu Burundi hagati, ubwatsi bwitwa ishinge. Amena, nta kindi kihamera, nta n'amazi ariho, ariko ku bushobozi bw'Imana, kuko bari kumwe n'abantu bayo, babwira Mose ati ko abantu bari gukurira hejuru y'inyota, kubita igitandara kizana amazi. Yesu ashimwe. Kuko Mose yumva Imana, arakora iby'Imana yamubwiye.
ariko mu nyuma byaragoye. Nicyo gituma nababwira nti igikorwa cy'uburongozi ntihagire umuntu acyifuza. Turi kumwe nubwira nawe abakozi b'Imana ntihagire umuntu acyifuza igikorwa cy'uburongozi kiretse Imana yonyine iguhagurutse. Aleluya. Yonyine kuko niba ikuze uko umeze niyo yakuremye niyo yakubumbye. Ntukifuze umunsi n'umwe. Umwaka n'isezerano rya kera abenshi bahamagarwa nta n'umwe yakenemerera kure. Yabanza kuvuga impamvu mu Giswahili bavuga gasaba. Amen. Sicyoshe aho wongeye kuvuga iki Mose icyamugize gushika mu gihugu cy'isezerano n'ishengero ry'abarongoye. Imana idufasha cyane. Ishengero ry'abarongoye harageze aho bavuga ati niba biruhuko fumica simvirize gutere nibongigara. Umuntu avuye yibongigara ni umuntu aba yari munini yagenda yemere, ariko ahuye n'indwara ikamukwega ikamworosha. Umuntu aba yari munini ugahurana n'iki n'urutoki. Uyu bashobora kuvuga ati yari akwiye gutaha, aharwara imyaka yari akwiye gutaha akaruhuka. Imana idufashe cyane. Bibuka ayo mazi bayoye mu Bugaragwa avuye mu Gitangara. N'ibyo bintu bibiri bibuka. Yesu rero ari Galilaya nk'uko Bibiliya ivuga ko ariyo yarerewe. Icyo gihe abo bavukana na Yesu bashikiriwe bene wabo cyangwa abo bavukana, kuko hari ibirundi ikirundi ari ikirundi kiragoye. Mvuze uwo tuvukana niko dusangiye papa na mama. Mvuze rero wacu ni uvuka kuri data wacu cyangwa kuri mama wacu. Bwetse amena. Niba utari ubizi ndakumenyesheje. Uwo muvukana n'uvuge burya ni mwene wacu. Vuga burya turavukana, ni mukuru wanje cyangwa ni murumuna wanje. Yesu ashimwe. Niba bagomba kumenya abo bavukana na Yesu, ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 13:50 umanuke hepfo, ariko umurongo ni umunyene ukimanuka hepfo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Igihe cyose Yesu yabayeho abo bavukana ntibamwizerana mba, kuko uko bamubona uko yari ari bakifuza ko yobavamo. Yumva n'ibyo avuga, kuko ibyo avuga byaracumita. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Hageze rero kuri wa munsi mukuru baramubwira bati mbega none ibyo bisoma ku gice cy'umurongo wa mbere ushishikara. Mbega wowe uvuga ku munsi mukuru kugira ngo iyo ukora ibitangaza ukora bimenyekane, umenyekane, bakumenye. Yesu arababwira ngo igihe cyanjye ntikirahita kirashika. Bo rero baraduzi, ariko ntibamwiyumvirira amahoro. Bavuga ati niyashika i Yerusalemu baramufata bamwice. Nicyo bamwifuriza abavemo. Kandi
n'abaherezi, abanditsi b'ibyanditswe, abashingantahe b'ishengero bari bagiye inama, baravuga bati nimwamubona duhuze aje ku munsi mukuru, mutwongorere ahari tumufate. Amen, amen, amen. Tumufate hano turabivyo yirirwa bibona ko nuko turabyo bitoherera. Yesu rero aduga kuri wa munsi ugira kangahe? Umunani. Wa munsi ugira umunani, abandi bamaze iminsi indwi bari mu kigo gikorana. Twumvise kuri uyu munsi Yesu arayomoka buke 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 ariko muri uko kwibuka ko bareba amazi avuye mu gitanda bari umukaragwa kahise kavuga ngo k'ishengero, kavuga ngo bagenda iruhande hari ikidenderi cyitwa Silowamu. Muri icyo kidenderi umuntu wese yaje kuri uyu munsi mukuru ari umuyuda cyangwa abaguraniro baguzwe mu bayuda, yategerezwa kugera kuri icyo kidenderi akadaha amazi mu gikombe cyangwa mu kintu cyo yateguye, agaca agenda banywe ayo mazi ari mu rusengero rw'Imana, bagaca banywa ayo mazi bakibuka amazi banywereye mu bugaragwa igihe bava muri Egiputa. Muri uyu mwanya rero Yesu arashika aca ahagarara hagati na hagati arasemerera. Aleluya, arasemerera n'ijwi rirenga cyane, n'ijwi rirenga aravuga ngo namba hari ufise inyota naje kuri jewe. Ijwi ryanje ntirishobora gushika kure, ariko ijwi rya Yesu rirasemerera n'abari kure bararyumva. Namba hari ufise inyota naje kuri jewe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizoyuruka ziva mu nda yiwe. Haleluya, abari ko bari ayo mazi baca bashyira hasi. Mwemera aca yigaragaza ko uyu munsi uhimbaza Kristo ari mu ishengero ryo mu isezerano rya kera. Isaya igice cya 55 umurongo wa mbere. Urupapuro rw'izi Bibiliya nshasha ni 881. Unanisha kuvuga ngo gutumirirwa ubuntu. Hano yena bafise inyota nimuze ku mazi
umuvinyu n'amata mudatanze amahera cyangwa ikiguzi. N'iki gituma mutanga amahera kugura ibitari ibyo kurya nyakuri? N'iki gituma mukorera ibidahaza? Nimugire umwete wo kunyumvira, niyo muzorya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezererwe ibiryoshe. Yesu ashimwe. Twumvise ngo uyu ni umutumiro mba itumirira abantu ku buntu bwabo. Igihe umusazi w'Imana, umusazi wayo Yesaya iramubwira ngo bwira abantu baremerere n'iby'isi, barorera ibintu biramera neza, ibintu biryoshye. Ubu ni umuntu umwe niwe yavuze ngo ngomba ntere ibuye hejuru, nitarashika hasi nzoca nzanababwira iby'isi insobanuro yabyo. Amen. Urafata ibuye aratera hariya hejuru, nitarashika hasi ngo iby'isi byose ni iby'ingaha. Nakindi abantu bapfa bafite ewe wanda inda nguyu muntu wakurya ntimuguhe ko ngo niyo mukora n'induru byarutse ntiwumva munda naho haraba inzara bukeye mu gatondo habyika amuka yinji. Murakoze cyane kumwe murazi imigani navyo imigani sinvyo yazanaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nuko rero Yesaya ahamagarira abantu kw'Imana ihamagaye abantu baze baronke ibiryoshe biguma. Aho bose yarize vanga y'amata, ati ngaha hariho umugiraneza yazanye amata, aha naho yasize iki ibintu biryoshe, ubuki yaruki muze mutora kuri ubu ntabwo uruhare na mirongo itanu. Uraba abantu rero bakubitana imyereka. Ibya gusa biraryoha, ibya gusa biraryoha, bitera ubwenge buke. Bishira mukananirwa kuza kuronka ibintu bibatera umunezero, ibintu biryoshe, murabona ku buntu bw'Imana. Cyari iki karagakiza abantu baronka kubiki ku buntu bw'Imana ata mahera. Yesu ashimwe. Imana ngo ntirobanura abantu kuke ku butoni. Wewe umaze kuba muri wewe ni ngombwa ujaha Imana ibi uronke ibintu biryoshe. Muri Bibiliya ya kera murabyumviraraba ingene handitseho byakubwira iryoshe ngo ni ibintu bimeze gute. Murakoze cyane. Abantu muri bino bihe bafise inyota y'iby'isi, nta kindi. Najewe nubaka inzu
igeretse kugira ngo abantu byose ndababona ndabarara ndi hejuru yabo waboha yego iyo hejuru uzojayo ariko n'utsi mu ijuru igihe gishitse uwomanuka kandi ntabwo kwirinda kumanuka uzomanuka uje hehe oya se kuzimu nimwumva ikuzimu niyo satani none ari hose yesu ashimwe yesu ashimwe abantu ntibabonere agakiza gashitse ariko abaturuka n'iby'isi baravuze nk'ishengero y'Imana yararikuye ahantu mu isi irishira ahantu ati kuko dufise umubiri urondera ifungurwa ukarondera ibinyobwa ukarondera ibyambarwa nicyo gituma turi ngaha muri iyi si ariko ntituri isi ugetse amen aha mu isi turi iki ingenzi turi iki turabazi b'indaro nitugomba tujya kurondera ariko reka amasaha yawe uce uraba n'amasaha Imana ikuronderera ko kugira ngo wongere uvugane n'Imana uraba ko yokumaza na kabiri Imana ibifuzo cyabo uraba ko Imana yokumaza na hanyuma rero bazikabiri ukavuga ati urakaze Imana ko ndamukije mukaba bukeye amahoro yaravuze ng'Imana Imana Bibiri ivuga ngo iminsi yacu yo kubaho ni 70 ucwabura iminsi usigaje ubarakamo uvuga ati benshi bacina turacayifise ariko twebwe mfise imyaka 66 hasigaye imyaka 2 nabwiye Imana Imana ukabona nta kintu utayimpaye tuzotata ntabikwize imyaka wavutse hanyuma Bibiri ivuga ngo dufise inkomezi Imana ikora ingahe 10 igasobanura ingahe 80 bishobotse dufise inkomezi nyinshi irashobora kuyirenza haleluya izo nkomezi zivugwa muri Bibiliya ni ukuba uri mu bushobozi bwa mbere tugetse amen ndahaguruka wewe rero hari bona bishitse ugashika umunsi mukuru jewe bona bishitse zamvuganiye ahandi hasigaye 3 ariko gama iyi 3 ntunyine tuzohave gutata ariko yinde ayikwize isigaye iri mu maboko yawe yo kunyongera ugetse amen uryame hanyuma rero kuko umushinga nawe umugabo nashobora kuryama urubavu kuva ku mugoroba kugeza mu gitondo cyangwa saa 3 saa 4 kugeza mu gitondo harashika mu masaha n'abari saa 9 n'abari saa 10 ariko Imana agashima Imana amen
agaca ashima Imana, hanyuma agaca yirabuka akagarama. Akagarama agatanga kwibwira iyo yiriwe ibyakoretse byose, agaca yibwira n'uwo munsi ukurikira. Uyo munsi nyine nzahe nkora iki nuko hariho abenshi guca bagira gutya bakanura, ariko umuntu w'Imana aravuga ati Mana byose ndabiguhebeye n'ibyawe n'ibyawe aracengera akiryamira. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ntabwo ndakwinginze muri ibyo bihe, muri iyo minsi isigaye, rondera amazi y'ubugingo ariyo mpemu yera. Ejo twaravuganye ingene mpemu yera umuntu wese nabo batubatirizwa uno munsi baramufise. Turi kumwe, baramufise mpemu yera, baramufise. Twabaserera hariho abantu wese yavugishije cyane, hariho abantu wese yavugishije. Aho rero ni igikorwa cyane gusenga Imana no kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo porusantaje bakomeza babwira z'ibiki za telefone zize ziraduga, zize ziraduga, hanyuma nihashika kuzura negesere, hanyuma baca batangura kuzuzwa no kuvugishwa muri mpemu yera. Tangura kuvuga indimi, vuga ati amen. Amen. Abana babwira abakorera n'ingereka ngo none ko babisengeye bavuga ngo baba basengere mpemu yera. Twababwiye yuko pastor atanga mpemu yera, twababwiye ko mwarimu atanga mpemu yera. Abanza gutegure, abanza gukwambure nk'uko twavuze ku munsi w'ejo, hanyuma uce mu gakiza gashitse, uce mu mageragezwa, hanyuma ubone kwinjira mpemu yera abone kukuzura uca utangura kuvugishwa. Hari ahantu navuze dusenga Imana, Imana izana umuvyuro mw'ishengero ryayo, Imana izana umuvyuro, atari uko Yesu yoshika ubunyene ni bake bovuga, bake naho ubona turi ikiyaga kingana bene uko ni bake. Ariko gusenga Imana igihe Yesu agenda gutora ishengero, ni ngombwa hazoba umuvyuro wa nyuma. Vuga amen. Umuvyuro wa nyuma abantu bashimira nawe Yesu kugira ngo n'ab'isi bamenye ko tutarabisi. Vuga amen. Bamenye ko tutarabisi. Igihe Yesu yatujanye baravuga bati by'ukuri barabyiyumvamo, barabivuga. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Wewe yera niwe mazi y'ubugingo iheza inyota y'ivy'isi. Umuntu yuzuye wewe yera arabunda n'ivyo afise, aribikari byinshi, avuga ngo shimwa Yesu. Vuga ati amen. Vuga ati amen. Yesaya 58:14. Yesaya 58:11. Imbere gatoyi hajya nyene mwumvire amasezerano y'Imana. Nihajya imbere nyene gatoyi 58:11. Kandi icyo uhoraho nzokwagenda kurongora
nzohaza ubugingo bwawe uri ahagadutse, ndaguhe kunonoka mu magufa yawe, kandi uzomera nk'imirima ikwegewemo amazi, kandi uzoba nk'isoko y'amazi igira gute idakama. Vuga ati amena. Aya n'amasezerano y'Imana ku bantu bayizeye, ku bantu bayishize mu mutima. Egome ngo muri twebwe tuzomera nk'isoko y'amazi adakama. Umuntu mu bugingo bw'impemu atuzuye impemu yera ni ngombwa ahure n'ibibazo, ahure n'ibibazo mu bugingo bw'impemu, ni ngombwa ahure n'ibibazo, ariko ikizomuremesha, ikizomuhumuriza ni impemu yera. Byakozwe n'intumwa igice kimwe umurongo wa 4 kugeza kwa 5. Ngomba ntere ndabiza byakozwe n'intumwa igice kimwe umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Ibyakozwe n'intumwa igice kimwe umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. haravuga ngo maze ariko arasangira nabo arabihanikiriza ati ntimuve i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data ibyo mwanyumvanye ko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpemu yera. Amen. Aha cyagiye Yesu amaze kuzuka, igihe yasezerana n'abigishwa biwe ari ku musozi wa Elayono, atumiye abigishwa biwe 11 kuko Yuda yaza yamaze kubavamo, yari yagiye kwiyahura. Yesu ashika kuri uyo musozi, nta kintu yashika baramutsa, yabaramutsa amahoro. Bibiri ivuga ngo bagira gute baramusenga, ariko abandi bagira gute barakekeranya. Ariko uyu umwe twabona ingene bamukubise, ingene abasoda bamutwaye kuza kumubamba, yoba niwe oya. Abandi baremeza ati niwe. Baca mu kugira ngo abiyereke, baca basangira ibifungurwa, zosangira na Yesu muri bwa bwami hamwe yagenda kudutegurira. Uzobayo muririmbira avuga ngo Jesu muri ako kanya ngo abiyemeze ko ari we, ngo yaciye atora umutsima agira ati arabumanyagura imbere yabo arawubaha. Babiko ngo bararya, niko Bibiliya yavuze, ngo aca arabihanikiriza. Mbega uyu mubyeyi yihanikiriza abana, iyo umubyeyi yihanikiriza abana arabwira ati mwabana banje, mwabana banje, n'aho abana baba bari mu gukina n'abandi bana aho kuri uyu muhana, bakazana ibifungurwa ngo bafungure, bagahamagara wa mwana avuga ngo jewe sindya, ngo papa yarambujije sindya, ngurye umwana we ntabyirizamo. Bamubwiye cyane atayiyirukira. Wareho umugani w'isanzi twahumvise ku ishuri, iyo sanzi yarageze mu zabukuru, ibyo isezeranye n'abana bayo, bana batatu isanzi. Nuko rero birabahamagara igomba isezeranye nabo, irababwira ngo bane banje ngo bashyire imbere yayo ibintu ubyirinde. Aho babana bisanze baratega amatwi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kamwe murakoze kuvuga nk'abagira ngo ababyeyi mutere ibitambara mugafuka amatwi.
ijambo ribitse ngaha cyangwa uburangi bw'aho ryinjirira ngira ngo shitani kirashaka kuzirira ijambo ry'Imana ryinjira nibaze babyiyumvira ariko basanga ryinjira najewe naba n'igitambaro nabagiteye n'agatsisha hejuru y'abantu nkabona kugira ngo ndeke amatwi y'abarangi Imana yaramutsinzije ngo tutatumvise Imana iramutse ivuga agase n'abamutinze gutera ibitambaro abantu b'Imana nibyo kuterefire nuko umusaza w'isazi agira amabara y'uruhu amen yicaye imbere y'umusaza agira gitaye tayari bitatu umuki uzaruca n'umuriro urangwa n'urusaku ati papa sura n'utumumvi amen umuki inzoga y'uruca umuriro uza murarucaku Imana agiye atari turumvise wamutanga w'isazi arapfa babana baraca hamwe tariye icyo mutaba kugira ngo ubwenge bwarahetse umwe muri babana b'isazi ubuki n'inde gusosa hari uwoheba urusagenda yakunyere uvuze ko kuzamura iragenda yogarukamwo ngora igomba kumwuruki ibyo bimanyure ubuki urazi ko mu mata urafata kuntu gacakarira gutya ukanyura kamuvemo bwabuki bucaho kagasaze kamatabo irariye yavuze ati yo umucanga w'inzoka umucanga w'inzoka ikibira ikayiweho ikibira amen amen nayo biragenda mugiye kunywa iraryoha uyicuraborerwa ikijyanamo ito zibagenzi iyo gatatu wabanyumuriro ko atari kiribwa ngo kibe ikinyobwa n'uburyo utinya umuriro hejuru ye gacagenda hejuru nuko uburubere ati nange bikipfiramo bani dufashe cyane yesu arabihanikiriza mwese mwanyizeye mugende i Yerusalemu murindire isezerano mwanyumvanye Yohana yabatije amazi ngo ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa muri mpwemu yera ugatira amen murabyumvise turabyumvise umuntu tubona n'umugani Petero n'uyabasa urugo niwe tubona n'imboga na n'imboga nuko rero acabwira bose tewe tumubwire ibyo umwami yatubariye murabyumvise ateyeko ngo tugende bacavitana abizeye bose harimo nyina wa Yesu n'abavukana na Yesu kuko babizeye amaze kuzuka n'abandi baca bagenda muri ya nzu yo hejuru kurindira iki isezera ni wa munsi wa sesiyo twibuka iduzwa rya Kristo baciye bari iminsi 10 bari ahantu bahora basengera bita
bitegura basaba imbabazi nuko bongera bashyiraho mu kiringo cya yuda baca bashyiraho matiya kugira ngo igiti kigire gute gikwire cy'intunga kuri wa munsi ugira 10 ari wo munsi ugira 50 niho mpemu yamanuka ugeti yanjye nagomba ndakwihanikirize gumi Yerusalemu wowe batijwe uno munsi gumi Yerusalemu ntuvuge ngo urashitse mu ijuru kubatirijwe utugiye mu munsi mukuru nuko reka gitubonye ya isombe barivuga mu gisagara umurara amen umurara avuga turisiramu n'abandi ugasanga uduharanje iyo ku mutima utawumurongo no izabura imana Yesu ari ku musaraba amenye ko byose birangiye avuga ngo mfise inyota bani gufashe cyane Yesu yemeye kugira inyota hejuru y'ibyaha byacu kugira ngo aducungurire niba yavuze ngo mfise inyota amaze kuvuga iryo jambo ngo bari bahagaze ngaho baciye birukanga ngo aho mu ruhande hari agakono kariyo siporo yitwa inkarisha ngo baca bafata eponje banyugamo eponje zirakwega amazi y'inkarisha ni kuvuga uburazi ngo baca bayishyira ku irebe barayigusomesha ngo amaze kuyinywa yaciye avuga ngo byose birarangiye byo kugira gute byo kuducungura vuga ati amen ngira ndangize ibyaciriwe na Yohana 22:17 turangiza Aleho 17 havuga ngo kandi mpemu hamwe na wa mugeni barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagara ati ngwino kandi ufise inyota naze ugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu Yesu ashimwe nirijwe ry'Imana rihamagara ugomba utagomba yigumiraho yicaye ngo amazi anyobwa n'ufise iki n'ufise inyota ugomba nazi ngo ni ngwino ugomba amazi y'ubugingo ninahamagara ni mpemu na wamwagazi ati ugomba naze ariwe amazi y'ubugingo ku buntu Yesu ashimwe iyi saha tugomba dusengera umuntu yera yari yaramuhawe ariko kuko tukiri mu isi turi mu ntambara satani yaramunyaze yari afise inganire kanaka zamwereka ko mpemu yaravugishwa yarerekwa yararota n'ibindi mu ngabire za mpemu ariko kuko tukiri mu isi ibyo byose koko byaragiye asigaye ari uko avuga ati none jewe ngire gute icyabitumye n'ibi bihe turimo ariko nagomba ngubwire nti Yesu aracyari hano niba avuze ati ngwino ukomoze amasezerano yawe Yesu ahagaze hano agomba akomorere umuntu wese yanyazwe hanyuma mu nyuma yaho tubaza gusenga Imana n'aya majambo y'Imana wese aba yumvise Imana irahezagirwe tuname gusenga Imana Bibiliya twazimize nidusubira kwitegura
ngwino ngwino wature imbere y'abakozi b'Imana ubabwire ibyatugoye, kuko Yesu yavuze ngo icyo data atateye kizoranurwa. ngwino Yesu arandura ibiri mu mitima yose Satani yamuteyemo. ngwino nyaruka, iri imbere, iri imbere, iri imbere, ngwino nyaruka, 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 birashika muri wowe. warakamye, 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 warumwe, ariko amasezerano ariho. twayumvise ngo uzomera nk'igiti cy'amazi gitewe iruhande y'imigezi. niko Mana yabisezeranye, uzomera nk'igiti gitewe iruhande y'imigezi y'amazi. shishikara kuza, shishikara, shishikara, upfukame, upfukamahuri aho nyine ugeze. Imana yamaze kukubona ko wavuye ku ntebe wari wicayeko, yabonye ko wumviye ijambo ryayo. tukamba nawe uticaye ku ntebe, iyo ntebe wakiza kumarira n'umunsi n'umwe, nta munsi n'umwe. baza umutima wawe, 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 urane kutunganye. navuze ko mu kandi kanya turasenga Imana, dukomoza amasezerano. tugomba gusenga Imana. Alleluia, 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 alleluia. Senga Imana, turagushimiye uhoraho Mana yacu yo mu ijuru. turagunezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru w'ishengero Mana. turagushimira igikorwa cyawe cyatwerekeye aha. turagushimira ijambo ryawe. ijambo ryawe riduhamagarira gukizwa kubw'ubuntu. Mwami Yesu, turagushimira aba bose Mana bamaze kwakira ijambo ry'ubugingo. Mana baraje barapfukamye imbere yawe, baragusaba Mana imbabazi, barapfukamye ku birenge by'umukiza. aha niho dukirizwa ibyaha. Mwami baraje munsi y'umusaraba, baraje Golgota munsi y'umusaraba wa Yesu, barapfukamye ku birenge byawe Mwami. ni wowe ubaharira, uzanye Mana ubushobozi bwo guharira ibyaha. urakiza Mana kubagirira neza, nubaharire muri burya buhumane bwose bagendeyemo. amaraso yawe Yesu yongere ababonekeko, amaraso meze, amaraso abatunganye, baba bantu bashitse, amaze buzure ubushobozi bwa bwera bwo kugenda banesha ziriya kamwemere ku mubiri, kuko Satani ntagomba yuko abana b'Imana bakizwa n'izina rya Yesu. ariko dufise ububasha twahawe na Yesu, turarambitse ku biganza Mana, turasabira imbabazi. urabaharira Mana, urabaharira Mana, urabeza rwose Mana, baharirwe mu izina rya Yesu. bumve amahoro mu mitima yabo, amazi y'amazi Mana arajyatudumiza, bafise inzara n'inyota byo kumwororokera Imana. urabazigama muri iyi si, ubarinde wamubi, maze Mana ubanye nabo iminsi yabo yisigaye yo kuba ku isi. turagushimira kubijeje, turagushimira kubakomeje, turagushimira Mana gushishikara kubihishurira. ubwiza bw'Imana bubane nabo, ubagirira neza muri byose. tubisabye mu izina rya Yesu Mwami, amen. So
Yeah.
N'ubushimirwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.